Mwaramutse canke mwiriwe bakunze ibiganiro ca Look Sports, bakunze ibonesha kure ya Look Media. Ni Look Sports uno musi, kuri uno musi wa gatanu ije kudufasha kurangiza ino ndwi, novuga ngo ije kudufasha kurangiza kuno kwezi kwa kabiri. Igenekerezo rya 28 Ruhuma, tuzoza kuba tugaruka mu kiganiro ca Look Sports cyo ku musi wa mbere twamaze kwinjira neza neza mu kwezi kwa gatatu. Nibaze ko mwaje kuba mugira ibihe byiza cyane muri Look Sports, mwaje kuba mugira ibihe byiza mu buzima busanzwe, aho musanzwe muherereye mu mirimo yanyu. Mbere tugiye ko tunabipfuriza kugira ibihe byiza mu kwezi kwa gatatu tugiye kuba dutangura ejo aho bukera. Ni iganiro ca Look Sports nkuko musanzwe mubizi amakuru y'inkino atandukanye. Uno munsi tuje kuba tubashikana mu gihugu cy'u Burundi nizo guhera ni Primus League izo biri kwirabandanya. Muri Primus League inkino zitandukanye zimaze ko ziraba, ariko kandi ni muri Basketball Vitaro Basketball League izoba ije kugaruka mu mwaka wa 2025. Hareze igihe kinini cyane turiko turabona basketball hano au niveau local. Twaheruka kubona novuga ngo match na Dinamo hari muri Coupe de l'Unité pour la Diversité, haheze ikiringo c'indwi zibiri, ariko no munsi tuje kuba tubona VBL igaruka izananye akabirya katari gake, impinduka nyinshi cyane. Nibaza ko ni ibintu zo guca hirya no hino mu kiganiro ca Look Sports cy'ukuri uno musi. Turaza guca ku mugabane wa Buraya, ni Copa del Rey bariko barakina muri semi final, inkino zo gutangura phase aller mu FC Barcelona mu Real Madrid zose, ariko zirakina Real Madrid itsinda FC Barcelona inganya. Ni muri English Premier League bariko barakina hagati muri ino ndwi, inkino zitandukanye zagiye ziraba. Umugwi wa Manchester City uboneka ko uri kuratora akabiri buke nubwo ivyayo bikigoye. Ni mu makuru n'utundi zo gucayo ngo turabe tumwe mu tuntu turiko turavugwa. Reka tumire amateka gatoya duheze tugaruke nido y'ikiganiro ca Look Sports cyo kuno musi wa gatanu. Tudatevye tugaruke nido y'ikiganiro cacu. Ubwo twababwiye mu cama k'ikiganiro ni amakuru y'inkino tuza kuvuga ku biri Burundi Primus League. Gushika no musi umugwi w'Aigle Noir wacayoboye ihiganwa usumbya ibitsindo umugwa mu Mamuru. Wana ko hasigaye inkino zishika ku 8, mugabo imigwi ya Aigle Noir ndetse na Mamuru kiriko barahatana cyane bikomeye cyane. Ubona ko ni imigwi yose uko ari ibiri ikeneye ikino gikombe ca Primus League. Ni inkino zitandukanye zigiye kuba ziba kuri nozwa 2022. Ni umugwi wa Academy Deira kuri no musi nyene wa gatanu uje kuba wakira umugwi wa Bumamuru, ni mu ntara ya Gitega. Academy Deira isanzwe yakirira kuri no musi wa gatanu nyene. Umugwi wa Vitaro uje kugutemberera umugwi wa LLB Amasipiti, ni ngaha kuri Centre Technique National. Urundi rukino ni Moso Sugar izoba yakiriye umugwi wa Ngozi City, ni Aigle Noir izoba yakiriye kuri Nkuru Nziza Peace Park Complex Stadium mu ntara Makamba umugwi wa Kayanza United. Tuje kurabona ko umugwi wa Bumamuru uzoba uriko wakigwa n'umugwi wa Academy Deira. Urabona ko ntabwo ari urukino rukomeye cyane ku mugwi wa Bumamuru. Aigle Noir izoba yakiriye ku kibuga cayo umugwi wa Kayanza United. Nanyene ntitwavuga ko ni urukino rukomeye cyane ku ruhande rwa Aigle Noir. Twibaza ko kuri nondwi imigwi yose ko ari ibiri irafise avantage zo gushobora kubandanya mu bibanza barimo. Aigle Noir ikaguma mu kibanza ca mbere, ndetse Bumamuru nanyene ikaguma mu kibanza ca kabiri, ariko uwo hiyahiye akanyerera amahirwe yo gutwara kene kombe yo bariko aramucika cyane. Urundi rukino ni Vision 2026 izoba yakiriye umugwi wa Messager Ngozi uhagaze nabi cyane muri kino gihe muri Primus League kuva phase retour ije kuba itangura. Ni Interstars izoba yakiriye umugwi wa Burundi Sport Dynamique, umugwi wa Flambeau du Centre wakira umugwi wa Olympique Star. Nibaza ko ni urukino rukomeye cyane, twovuga ko mbere ni nabwo rukino ruzoranga inondwe ya 2022. Hariko hari n'undi rukino umugwi wa Musongati ndetse n'umugwi wa Rukinzo. Ni izo nkino zije kuba ku ndwi ya 2022 muri Primus League, inkino zitandukanye ku bibuga bitandukanye ku munsi wa gatanu. Uno munsi ku munsi wa gatanu, ejo ku munsi wa gatandatu, ndetse no ku munsi w'Imana. Uko imigwi ihagaze gushika uno munsi, ni Aigle Noir tumaze ko tuvuga uri mu kibanza ca mbere unganya n'umugwi wa Bumamuru, zose zifise amanota 46, ariko Aigle Noir ufise ibitsindo 35, Bumamuru ufise ibitsindo 24. Mu kibanza ca gatatu n'umugwi wa Flambeau du Centre, Rukinzo mu kibanza ca kane, Musongati mu kibanza ca gatanu. Mu bibanza by'inyuma
ku kibanza cya nyuma ni umugwi wa RB Amasipiri uri kumwe na Burundi Sport Dynamique ndetse n'umugwi wa Moso Sugar mu kibanza cya 14 n'amanota 13. Burundi Sport Dynamique mu kibanza cya 15 n'amanota 12. Umugwi wa RB Amasipiri mu nkino 21 ufise amanota 6 yonyene muri Primus League. Na makuru yako aravugwa cyane muri Primus League, nibaza ko namakuru zoga ku munsi wa mbere turaba ingene inkino zagenze, turaba ingene ibintu byaje kuba bibandanya muri Primus League kuri ndwi ya 22. Nibaza ko twoca twerekeza neza na neza muri basketball, tuve muri football tuje muri basketball. Ni Vitaro Basketball League izoba yagarutse ku munsi w'ejo wa gatandatu. Ubona ko ni haraheze igihe kinini abakunzi ba basketball turiko turindira ko tubona mbega tuzosubira kubona ryari basketball kuri departement. Uno munsi ije kubigaruka kugenekerezo rya mbere ntwaranye. Ubona ko hari inkino zitandukanye, ariko uno munsi hari akabijya muri VBL ije gutangwa na Bushasha. Ni ya VBL nyene ariko novuga ngo muri format nshasha. Uno munsi twavuye ku migwi 8, ku mwaka uheze yari VBL imigwi 8, uno munsi twaje ku migwi 12. Uno mwaka imigwi 12 nizokina ihiganwa rya Vitaro Basketball League. Ubona ko hiyongeyemo imigwi 4, 3 yo mu gihugu hagati n'umwe mu gisagara cya Bujumbura. Hari umugwi wa Aigle Noir uzoba uvuye mu ntara ya Makamba, hari umugwi wa Young Eagles uzoba uvuye mu ntara ya Gitega, hari umugwi wa Ryan Team uzoba uvuye mu ntara ya Rumonge. Ubona ko ni imigwi 3 ivuye mu ntara hagati ivuye mu gihugu hagati ije muri VBL, ndetse n'umugwi wa Aigle Noir wa Murantungu, umugwi wa Muzinga usanzwe ruwa hano nyene mu gisagara cya Bujumbura. No musiyongeye ko imigwi 4 ibaye 12 muri VBL nyene. Twari tumenye ko ku mwaka uheze inkino zose zabera kuri terrain département, ariko uno mwaka siko bimeze. Hari inkino zimwe zizobera kuri terrain département, izindi zibere kuri entente sportive, izindi zibere kuri terrain yitwa Secadem. Ngomba ko nakabijya ibibuga bizoba ari byinshi kandi bizoba bitandukanye. Hari inkino nyinshi zitekanijwe ku ndwi ya mbere muri VBL, ariko ntitwaza ko Jose naza ko inkino zimwe imigwi imwe ikomakomeye. Novuga ko umugwi w'urunani uzotangura urukino rwa mbere, bazotangura barukina n'umugwi wa Aigle Noir. Ni ku munsi wa gatandatu azoba ari kuri entente sportive, ni ku munsi w'ejo ku munsi wa gatandatu. Umugwi wa Dinamo uzotangurana urukino rukomeye cyane kuko uzotangurana umugwi wa Rezipo. Ko umugwi ukomeye wagize n'amahafura akomeye, waje kugura abakinyi bahoze mu mugwi w'urunani, abitwa ba Monzi Jonathan, abitwa ba Paul Ereng, no musoso abarizwa mu mugwi w'urunani. Inkino zizobandanya uko, ariko kuri calendrier yo kandi basohoye calendrier ya Fazare. Inkino ni nyinshi cyane, ariko amwe amatariki akomakomeye twoshobora kuvuga iyi tariki ya mbere ku munsi w'ejo urukino rukomeye hagati ya Dinamo na Rezipo. Turashaka kuvuga ku genekezo rya 15 rizoba ririndiriwe cyane ku munsi wa gatandatu. Igihe cy'isaha hazoba ari igihe cy'isaha 9, ni kuri terrain département, niho hazoba derby ya mbere n'umugwi w'urunani ndetse n'umugwi wa Dinamo muri Vitaro Basketball League umwaka wa 2025. Ayandi ma rendez-vous akomeye harimo inkino zitandukanye. Hari Remesha n'urunani azoba ari kwigenekezo rya 12. Ubona ko ni match izoba ikomeye cyane. Mbere hazoba ari hagati mu ndwi itariki 12 umugwi wa Remesha n'urunani kwigesa 9 kuri terrain département. N'izindi nkino nyinshi cyane zitandukanye. Ubona ko ni VBL ije kubigaruka, amatransfer aracyabandanya. Twamaze kumva ko witwa Chuma Totono yamaze kubagaruka mu mugwi wa Dinamo. Ubona ko ni imigwi yose ibandanya yiyubaka kugira ngo itegure ino VBL y'umwaka wa 2025. Na makuru nibaza ko yakora hano mu gihugu cy'u Burundi. Tunyarutse tuve mu gihugu cy'u Burundi twerekeze ku mugabane wa Buraya. Turahera uno munsi twatumenye duhera muri English Premier League. Reka uno munsi duhera muri Copa del Rey mu gihugu cya Espagne, igikombe cy'umwami Coupe du Roi. Real Madrid yatembereye ku mugwa wa Real Sociedad. FC Barcelona yatembereye yakiriye umugwa Atletico Madrid. Real Madrid yaje kuba itsinda hari ku munsi w'ejo. Reka dore ko Real Madrid yaje kuba itsinda umugwa Real Sociedad igitsindo kimwe ku busa. Igitsindo cyaje kuba zitsindwa n'uwitwa Sir Bobby Charlton 2 canke uwitwa Endrick, asanzwe bamutazira Sir Bobby Charlton, umukinyi wa kera cyane gose umugwi wa Manchester United. Urabona ko ni Endrick yaje kuba asova uno mugwi wa Manchester wa Murantunga, umugwi wa Real Madrid baza gutsinda Real Sociedad igitsindo kimwe ku busa mu rukino rwa mbere, novuga ngo phase are muri Copa del Rey semi final.
umugwi wa FC Barcelona waje kuba ugira ico twokwita match historique n'umugwi wa Atletico Madrid ibitsindo 4-4 FC Barcelona yatangiye kwankesa ibitsindo 2 mu minota 6 ya mbere barabigombora baratsinda 4-2 Atletico Madrid iza kubigombora mu minota 10 ya nyuma ubona ko yari scenario ikomeye cyane hagati y'umugwi wa FC Barcelona n'umugwi wa Atletico Madrid kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1997 iyo migwi ibiri ntiyari bwatsindane ibitsindo 8 muri match imwe ubona ko yabaye hoko kuri FC Barcelona ndetse na Atletico Madrid ubona ko ni indwi match are zaje kwa zirangira Real Madrid irafise avantage nuko atari nini kuko umugwi wa Real Sociedad tuzi ko ni umugwi ukomeye FC Barcelona nta avantage ufise ubona ko ni match izobajiwe muri match ya kabiri match retour naza ko ni iyo migwi ibiri yose igifise akazi gakomeye cyane muri Copa del Rey gushaka gutahukana ikombe cy'uno mwaka ni imigwi yose uko ari itatu Real Madrid Atletico Madrid ndetse n'umugwi wa FC Barcelona bakiri muri liti ikomeye cyane yakiniye ikombe cya La Liga Santander muri weekend cyo tugira ko muri weekend no migwi ibiri FC Barcelona na Real Madrid izo ifise inkino zikomeye cyane ku munsi w'ejo ku munsi wa gatandatu Real Madrid izoba yatembereye umugwi wa Real Betis azoba ari igihe cy'isaha 10 igihe cy'isaha 1:30 ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 11:15 FC Barcelona izoba yakiriye umugwi wa Real Sociedad urukino rukomeye cyane gose kuri FC Barcelona kuko ni Real Sociedad ko turavuga mu kanya ko ni umugwi nawo nyene usanzwe ukomeye cyane tuve muri La Liga twinjire neza muri English Premier League aho imigwi yose yari kwirakina indwi ya 27 muri English Premier League inkino zitandukanye itsindo bitandukanye ihariya na hariya nkuko twama tubigira duce ku migwi ya top 6 turabe ingene byari byifashe mu migwi ya top 6 ni mugwi wa Liverpool waje kuba utsinda umugwi wa Newcastle United twavuga ngo byoroshe ibitsindo 2-0 ni match yaje guhera Newcastle United itagize shot on target nimwe mu izamu rya Liverpool ni mugwi wa Newcastle United zo tuzi ko uri kugwanira Big Four ibyo bikerekana inguvu n'ubukomezi budasanzwe ku mugwi wa Liverpool iri muri no Cox au titre ishaka ko vuba bwango ishobora kuvalida ino titre imbere yuko saison iza guhera ni mu kibanza cya kabiri muri Premier League hasanzwe hari umugwi wa Arsenal utorohewe na buke waje kuba unganya n'umugwi wa Nottingham Forest uri mu kibanza cya gatatu urabona ko ni Arsenal the Gunners ukinye inkino zibiri zikurikirana ukaronka inota rimwe ugaruka gutsindwa n'umugwi wa West Ham United Emirates Stadium West Ham yatsindiye Emirates Stadium Nottingham Forest nayo baje kunganya ubusa ku bundi numva inkino zibiri nta gitsindo na kimwe baronse ni Arsenal no tuzi ko igwaje abataka benshi cyane bagwaje witwa Gabriel Jesus bagwaje witwa Bukayo Saka witwa Gabriel Martinelli abose nteko araboneka tuza kubona witwa Mikel Arteta yifashisha witwa Mikel Merino ku ruhande rw'Emery Chen si kibanza ciwe na buke ubona ko biko biragaragara ko umugwi wa Arsenal ufise ibibazo bitari bike muri kino gihe ubona ko ni Arsenal iriko iragerageza bigoye cyane ko ishobora gufata umugwi wa Liverpool ahubwo irabye nabi umugwi wa Manchester City turavye uri kuraza ushobora kuza kuba ubashikira kanya na kanya ni Manchester City yari yatembeye kuri Tottenham Hotspur Stadium ku kibuga cy'umugwi wa Tottenham Hotspur baza gutsinda igitsindo kimwe ku busa cyitwa Erling Braut Haaland ku munota wa 12 igitsindo ciwe kigira 20 muri no season ya Premier League imyaka 3 amasezo 3 akurikirana atsinda n'imiguriburi ibitsindo 20 muri English Premier League ubona ko ni Erling Haaland tala yiwe yo gutsinda no vuga ngo ni tala yavuka icyo bita tala ine ni Erling Haaland yaje gufasha Manchester City gutahukana intsinzi y'igitsindo kimwe ku busa ku mugwi wa Tottenham Hotspur umugwi watsinze Manchester City ibitsindo 4 ku busa muri phase are hari kuri Etihad Stadium ubona ko Pep Guardiola no musi ekipe yiwe kwiraza buke tora iriho gutsinda umugwi wa Newcastle United nivyo yacitsindwa na Liverpool ariko umunsi baje gutsinda umugwi wa Tottenham Hotspur niraza ko ni bariko baravansa neza buke ni izo nkino zako ziraba ni Chelsea yaje kubitsinda Southampton ibitsindo 4 ku busa inkino zari izo uno munsi uko bimeze kuri classement ni Manchester City yasuye kwintegra top 4 Liverpool mu kanya ca mbere Arsenal mu kanya ca kabiri Nottingham Forest mu kanya ca gatatu Manchester City mu kibanza ca kane urabona ko intambara yayo niyo kugwanira ino top 4 imbere ko turangiza iganiro cyacu duce mu tuntu tundi ama transfer ko avuga ariko atari menshi kuko transfer
fenêtre y'amatransfer yamaze kuba yugagwa. Duce mu gwa Manchester City duhereyo bamaze kuba berekana umusore wabo mushasha witwa Claudio Echeverri kuva mu gihugu ca Argentine, kuva mu gwa River Plate. N'umukinyi bari baguze mu mwaka w'eze 2024 baba baramutiza, ariko uno munsi yamaze kugaruka inyuma yo kuva gukina ku Diamond y'abatarenza imyaka 20 n'igihugu ciwe ca Argentine. Uno munsi yamaze kuba yerekanwa mu mugwa Manchester City, akaba aje kwambara inomero 30 muri Manchester City. Umunya Argentine ubona ko ni umwana akiri muto, ariko Manchester City bavuga ko igize deal nziza cyane mu gukomeza cyane igisata cy'abana bakiri bato muri kuri Etihad Stadium. Muri Real Madrid ariko havugwa imvune y'umukinyi Dani Ceballos, umukinyi umwe yaramaze igihe afatwa nk'umukinyi akomeye muri effective witwa Carlo Ancelotti, yaramaze iminsi akinishwa inkino nyinshi, ariko yaje kuba avunika ashaka kumara n'imiburiburi amezi 2 atariko araboneka hagati y'umugwi wa Real Madrid. Bafise inkino zikomeye Real Madrid, bafise urukino bazokina muri Liga Santander mu Real Betis, uwitwa Jude Bellingham atazorubonekamo. Uno munsi ni absence ya Jude Bellingham ari suspendi, ndetse n'uwitwa Dani Ceballos, ubona ko ishobora kuba ari perte ikomeye cyane ku mugwi wa Real Madrid. Muri Bayern Munich havugwa uwitwa Joshua Kimmich, umwe mu bakapiteni b'umugwi wa Bayern Munich. Uno munsi amaze kuba amenyeshwa yuko ata offre de prolongation de contrat bazomuha, uvuga ngo we yasaba kongeza amasezerano, ariko ni Bayern Munich yamaze kubimenyesha ko nta contrat bifuza kumwongereza witwa Joshua Kimmich. Umuntu akibaza ko n'umukinnyi ariko aronderwa n'imigwi yose ikomeye, FC Barcelona, Real Madrid, Manchester City. Ubona ko mu kwezi kwa gatandatu dushobora kubona neza na neza uwitwa Joshua Kimmich ahindura umugwi wa Bayern Munich amazemwo ikiringo c'imyaka 10. Anako yamaze imyaka myinshi, dushobora kubona ava muri Bayern Munich yerekeza mu wundi mugwi uwari wo wose. Turangirize kuri witwa umubrazil yitwa Vitor Roque muri Real Betis, yatijwe n'umugwi wa FC Barcelona. Uno munsi bishoboka neza cyane ko vuba bwangu mu masaha make dushobora kubona yerekeza mu gihugu ca Brazil. Iyo yaje ava yaraje muri FC Barcelona avuye mu mugwi wa Atletico Paranaense, uno munsi dushobora kubona asubiyeyo mu mugwi wa Palmeiras ku miliyoni 25. Uwo mugwi ushobora kumugura akanya n'akanya, kuko hasigaye amadetail matoya kugira ngo tumubone asubiye muri Brazil, aho ko twamubonye agarutse mu mugwi wa FC Barcelona. Nayo makuru yeko aravugwa cyane hirya no hino ku tuntu dutandukanye. Ndabashimire kuri kano kanya tumaranye, bakunzi ba Rock Sports, bakunzi ba Rock Media. Ndabatumire kubandanya mudukurikirana ibiganiro byose tubashikiriza. Mugire aho muba mwubahwe, naho ubutaha ahanje tuzosubira ku munsi wa mbere.